jewe kuva kera ngo mama yagomba kuvuga ko umugabo waje arambabaje n'ukuri Imana yaciye impa umugabo kera navuga umugabo w'umuzungu nabonye ko abagabo b'abarundi nabo nyine babikora umugabo w'umuzungu abitahura kandi nuvuga ni nawe yafashije kubera ko nashitse muri periode y'amafete udebi vyari biryoshe vyari twarimuwe muri Noël tout ça mujya hanze muri famille tout ça après rero iyo période la réalité igukubita ikofi nahamagara system ngira kambira ukuri nce nkagenda kuri YouTube nkaraba mugabo ugitangura guteka abantu barabizi c'est rare kubigenda so kubera ko tavyuzi birabagira amapisi utibagiye amapisi birazigira bitazigiye ntibisha neza bidahiye neza isosi yari isosi agenda ribuka isosi nateka pendant des mois ukuri namenye yuko isosi ukungende ko atari kibazo c'itomati yo ngaha umunsi umwe ngiye ahantu baranzimana isosi iryoshe nagumye mbwira mama nabo tuvugana ga mubiri gituma tizogasizo nta kigenda nta numwe yigeze yiyumvira kumbwira ati Krista est-ce que urahisha itomati mubiri gibanza byo guhagereza ndibuka nk'izimwe nasanga hano baje nko muri 80 kubera kera ntibakwiruka n'ibihugu ugasanga uri ngaha uracari muri ubakwa uziwa kwande ugira guca ukora urumva abo bantu urumva kandi kera yumva gutaho ntiyumvira nzusubira mundi bishoboka kumaramarira mu bantu bibura iyo babonye abana bafite n'abazubu urabona ko bibashavutse barabaraba bakavuga ati abo bana bati jewe usubiye mu kumviriza neza ndavuga nti même si nabishigikiye ndanavuga ni on va pas se mentir umwana wawe abaye muge kirushamwe n'ucugiye ndege umwana waje muge no banza kubabare puis mugabo bigukuta iki kuvyakira tu vois ce que je veux dire wewe ubiki kuyo muntu ari we wowe bigukuta iki kuvyakira c'est pour le bien normalement abantu bavuga ngo surtout n'abantu basenga canke n'abantu bose umwana mwiza ça s'appelle la bienveillance kuko bizi ko wowe ni waje kumugwanya biramwica none nimba ico kintu uriko urakora ari kiriko gitanga FMB kiriko kiramukomeretsa numva ico kintu ari ciza kugikora Bonjour, bon après-midi. Mwiriwe mwaramutse bakunzi bacu bakunda Silent Vibes nizere ko abari Burundi munkumbuye mutankumbuye sinzogaruka chantage anyways zirakoze ku bakunzi bacu bashasha batanzi kubakera barazi no kundi mu Birigi uyu munsi ndibisize y'abandi hemwe mwisize y'abandi ubundi uza no kwicara gufura ntubuze umusungu uzosaba gusaba abandi barafashe fo nawe bwo gufata fo ariko bazuma ko bakamfata neza muri kino gihugu n'amavuzanye wenda kuronka ahantu nkorera birankora isiganiro abantu basanzwe bakora bisize nyene ikiganiro twasese ubufu ku bantu bakunda ibiganiro nka jewe naho mutari ngaha muri Belgique marabazi mwarabaravye abatabazi namugira mu bamenye ngenda bakire na mama reka ndabara kibazo kwivuga hama mugume hafi tuyage parce que baratera inkonco niki mudakibemereye hama tugatuye kuza ngo mu Birigi size none abari mu Birigi muze hafi gatuyage tubavuge karibu rero abako nimwaryoherwa mugire commentaire n'abara ntimuvuge muce muhora merci karibu kuri Silent Vibes merci turakomeye twashitse afa umufana yakiriye abafana mu Burundi cyane gose no mu Birigi hose me présenter les femmes d'abord c'est kuri Silent Vibes me présenter ma maman d'abord ko hanya ma mama hane ku mama meze neza cyane abakunzi ba Silent Vibes banyita Krista mama w'abana babiri mama Evan mama Matisse nivyo eko ngo nisa ko ndi mama wewe c'est pire ozi turico kimwe wewe n'ubu utari mu bebe urumengura ka bebe no turaba bebe twese comment ça va yavi karibu ora kubita bon Silent Vibes uraje Silent Vibes ya ni munkira ni muzonkira hinge gato umusa kutugiriza twagute yitwa Michael mfise abana benshi
umutoto abana benshi umva bose ni rwanje abana benshi mvuga simvuga babiri gusa ya usigaye mba mu Bubirigi nibaza ko ari ibyo usigaye mu Bubirigi aho rubaye namba Norvège ko ntangira ama live ababizi peut-être ntangira ama live na Joe Cindy twagira ama live mba abenshi bazikora na Norvège urumva reka duhere kuri Kristo nta muntu n'umwe aba hanze ntabaza ukuntu yaje n'igihe amaze waje n'umuryango ugishika byagenze gute byarakoroheye kwintegra canke byarakugoye alors ku bantu bari mu Bubiligi nagatamwe n'ubise abantu bavuga ngo abantu ngo abantu baje ngo muri nk'ama plant urumva toko naje muri abo abantu bagira batumako je umugabo yarantumye ko ukuvuga ngo ibintu abandi bantu bacamwo kubara abasesufu arabizi ibintu abandi bantu bacamwo malheureusement abantu badutuma ko ntitubicamwo dushika ibintu bimeze neza biri ku murongo abandi bana mwe ntibideclare oya twebwe twaje nk'udufleurnier urabona agapo bateruye bagaca batereka tano yego donc nta swago zibura yuzi ntabyo nzi no bambeshe vraiment ariko uzumva ku matwi oya biravana na struggle uri kuravuga struggle abo bacamwo bajya bandi struggle amini ziga mvuga ati umuntu kugeza avuye mu kindi gihugu kimwe agiye mu kindi gihugu uzomenyera gute ingene ahantu ba abantu mubana guteka uzomenya ahantu gute sa izo ni jene ziciyemo je ivyo nariko ndavuga ni struggle ziki zukurondera impapuro zukumenya ibyo ucamwo itusa ntavyo nzi ariko struggle z'ivyo bindi nibaza ko zashikiye jewe nine nahazwe zarankorokeye ko abana basesufu barabizi ndabivuga minsi yose jewe naje ndi umu princess nari umu princess uzi kuje ko umu princess kandi oya ibyo ko nari nje ko umu princess no wambeshe ko urumva mayeko abantu barakubwira yuko ubuzima buragoye ugiye nta mukozi ahari uzi ubifise ariko kubimenya no kubibamwo biratandukanye my friends oya sico je ndavyibuka pendant 2 mois 3 mois sinari nzi guteka narabivuze muri sesufara bizi si ikibazo c'abavyeyi si ikibazo c'iki basha sinumwe nawe mu cibitoke umwana mu cibitoke ni ibintu bitangaje ni ibintu bitangaje nama ndabivuga byagusikiye gute nama ndabivuga jewe yagenze gute jewe sinakunda guteka sinobesha antuko navyize kubikunda ngeze ngaha sinakunda guteka ariko nakunda kurya neza hanyuma tuko sinakunda ibikorwa vyo muhira ntungire sinari umuhererezi nari umwana nkurikira umuhererezi ariko umuhererezi yarakora uri princess wo muhira hanyuma byaciye byononekara yuko muri ya age umuntu akora urumva twege nabivuze mama wanje yaragirukana umukozi pendant les vacances kugira ngo twege gukora hanyuma jewe je gagne très bien ma vie nari mpagaze neza ico gihe hageze ko je nshikiriwe ntaronse unshorera naca nigwaza hanyuma abonetse naca ntumviriza warankorera ibi uno musi turagabura uno musi watetse je c'était toi qui faisais la vaisselle hanyuma yundi musi wakoropa urukunukunuko ariko actually koze ivyo vyo narabikora ukoropa oh my god vyendero urabona ko twakoropa tu vois kucya no naca nkina migraine naca mvuga yo ndapfuye mama yamabinyibutse misi yose naca ndaba naca ndapfuye mu binkorere mu nyuma rero urabonye ko ntabikunda gukora hanyuma ubonye ko bagucurira aussi ça t'intéresse tu vois nari nzi guteka ifiriti hamwe n'amaburete y'ibitunguru inyama ntazo nari nzi guteka ko kera navuga ngo ndazi guteka inyama shitse ngaje narabonye ko ntari nzi guteka inyama ko narazitetse ntizahiye hanyuma ndavyiga buhoro buhoro ntibaye hari undi naho zazigiye hari undi musi zazigiye icyo gihe uri ngaha byari bimeze gute uri mu bantu bitekera bimenya bimesera bagira isuku jewe kuva kera ngo mama yagomba kuvuga ko umuntu umugabo waje arambabaje n'ukuri umugabo wawe oya n'ukuri ariko rero imana nayo n'ubundi muntu imana yaciye impa umugabo kera navuga ngo umugabo w'umuzungu nabonye ko abagabo b'abarundi nabo nyine babikora umugabo w'umuzungu abitahura
kandi nuvuga ni nawe yafashije kubera ko nashitse muri periode y'amafete au début vyari biryoshe vyari twarimuwe muri Noël et tout ça mujya hanze muri famille et tout ça après rero iyo période hey la réalité igukubita ikofi mugabo ce qui est bien jewe ndakomunika jewe sintinya kuvuga ce qui ne va pas ndabivuga nabwiye umugabo wanje ati ebana harira turateka icayi turanywa icayi n'umukate tujyana au début yarabikora hanyuma vacances yiwe koje we yari yaheze yasubira ku kazi quand même je devais faire un effort yo guteka nawe ukagera nanje uravyumva ko ndamurindira aze tukanye urumva nahamagara sister akambwira ukuri nce nkagenda kuri YouTube nkaraba mugabo ugitangura guteka abantu barabizi c'est rare ko bigenda surtout kubera ko tavyuzi biragira ama épices utibagiye ama épices birazigira ubitazigiye ntibisha neza bidahiye neza isosi yari isosi agenda ribuka isosi nateka pendant des mois et des mois ukuri namenye yuko isosi ukungende ko atari kibazo c'itomati yo ngaha umunsi umwe ngiye ahantu baranzimana isosi iryoshe nagumye mbwira mama ndabutuvukana ngaha mubiri igituma tizogasizo nta kigenda nta n'umwe yigeze yiyumvira kumbwira ati Christa est-ce que urahisha itomati urayirindira ishe canke urakatuka nateka isosi irimo isukari isosi nkavuga ati Vanessa arakwenda mumagara my sister ndagukumbuye ingezeho ndazikumbuye umukozi ndaramuhamagara nkamubwira ndagukumbuye abagezera ndakumbuye umukozi bushobora kwibaza njya nabi ndi mu gupfa ndibuka uyu munsi ngiye ahantu uyu mama bacarambwira yego nambwiye nivyo bakuzaniye mu Burundi ngo nivyo ngaha yararenge hanyuma acarambwira ngo uku ebana ndavuga nta rero tunari de place umbwira ati ndakubaza ndoshaka kuzukanyereka kubera ndakunda kurya nibaza ko ivyo c'est ce qui m'a vraiment aidé kumenya guteka nacanze ndi déplacer nkagenda umuntu naramubwira ça te dérange si je viens chez toi et comme ça je regarde que je prenne les notes kujya ku ishuri narandika mu telefone isosi yamaze kumwanyungana gutya gushika n'ubu actually ndacabikora kubera ko ego ndateka neza ubu ariko ndacafise kakantu ko gusuivre les règles umuntu azi guteka par exemple umuceri napima amazi tu vois umuntu yateze kuva kera je ndacapima amazi shizemo ibikombe bibiri ari no gushira mu bikombe bibiri netse pirawo ari no kunza gushiramo igikombe kimwe kubera ko umushiri pirawo ushani kuga ukiza gushiramo amazi menshi tuba ndabipima rero ndikunda pima uzomba nk'umuntu nkamwansha hamwe ushobora kuraba arabishijisho iryo jisho ndarifise ndanyonze si muri iyo période bavuga ngo abantu b'uburanga baradeprime ngo basa amadepresi moi je te dis uri muri iyo période ya transition banzureki nakubwiye yuko jewe nabwiye ibyo biraba jewe Christa ubona umuntu aja bizi umugabo aba bayikora ko ubasigaye bikora umwanya wose aba rero jewe nje atana kimwenzi kandi nje no mu princesse ko sinigeze nkunda biteka uravyumva bishikira nije bice bishikira urawunywa asha muturura urawunywa ukarira je nararira kumana yanje ibintu birangoye hanyuma yari ikindi kintu abantu binyoha kwiyumvira ibyo uteka c'est autre chose kurondera ibyo uteka utamurateka umenyere ko biramba uzi kutora mu isorori bihiye kuzanira ku meza shit cyaba gategura ku meza byagenda ku meza jewe bashaje kandi bivuga kandi cyo kintu ndakivuga je suis très très fière de moi kuburyo nje ndibuka kera ngira liste y'ibintu nza guta narondera ibintu mwimvira nazi n'ibintu yasuwe oya aho kweze mu maheyo banzi rero kuja mu maheyo muhira kumenya ati ejo nzoteka iki niki kucika kugiteka kugikurikiza urabona ukuntu kumenya gucumba ubugari aho urugiye waranavuze no gucumba ubugari sheri je ndakunda ubugari je ndakunda ko wari oblige imana rero no kugira ngo impane umwana wanje wa mbere natwarije ubugari je devais faire urabona petit à petit no musique icumira abantu bakicara kandi ubugari bw'icyo umaze kingana gutiye Mazé, alors depuis 2010, fin 2016, donc voilà. Oui, 9 ans. 10 ans. Oui, 9 ans. 9 ans. Duhasaze reka duhinduke. Twicare dutuze twata gasonga bugari. Gasonga bugari. Ndaje wakimbitse nk'abandi. Ko twatwanje kame ico gihe batwita abakimbitse. Abahunze?
oya nakora abesha ntiyahunze sinzi nahunze waje uhunze narahunze rero uri mu nzi ngaha so uhunze so narahunze ndi mukimbi narahunze so cyane wajya kwiga oya uretse ko jida amatesite waje kwiga l'idée yo kwiga voilà umukimbizi hamba cadihungira cadigira ari ryari warungana gute none muto 18 ans none kizangira 18 ans ca mba Norvège hewe nja muri process nk'abandi bose kandi rero ngaha nabonye ho baba no mu mantuze meza mu macentre twesha ni centre ona ya makamp murabona muri film iri nka fa ko yari ahantu abasoda bagirira kera donc usanga ari amakonye ni ikan ya vrai akanyika ndabatuye neje igera gutya wagiye washitse ari muri hiver c'est muri hiver novembre neje yuzuye cyose ngwaye kandi ngaho ubwiye uvuga ati ngiye buraya ibintu birera ibintu n'amata numva nashitse ingezi buraya zirananira donc ntaranashika kuri processus donc nagiye kubyo kwitanga medina ndakantu nakagira gapfa narambonye yoka kana frama kaje ka ewe karahu karashonje wasira ahantu ninge nizaguma mu ndagiye ngwaye me d'une façon cyane ndamenyera hewe rero ndababwiye mu gihugu none ngaho muza mu buzima bw'ifaransa twerere umva ni gishinwa n'ikinorvege ni gishinwa nicyo kandi anto ivuga umwana avuye mu Burundi kandi cinaje nka za 2007 2008 donc urabona yuko urahambiye amaganga urabona n'icyongereza murazi umusika mu cyongereza kijya twari zero cyongereza twari tuzi twari tuzi na keri gusa direma ayisubiyemo rero kandi ukuyumva imva icyongereza ni zero kugira ngo baza ngo ngo me you niko twavuga urumva nta kirimi uri buvuge hewe frama nagize imana ko bashizemo harimo abamama b'abarundi ngira ngo ngo rucenyeshwa undi yaje mu nyuma hewe cavuga yuko akana batuta kuntekera bakanyereka nyine bakantu naza kubasumira nabo bagateka twadusangira kandi nyine mvura mara igihe kandi kure ahantu bus era 17h ubuzima bwacu bwahera 17h twese twicara mu kambi twigurira utuyiri hari utuyeri abandi tazi inzoga twagura utuyiri ngo kwari twa make inzoga zibishe kabasha ubu ni nka sans alcool ifise nka 1 point ni sans alcool hewe kumva wavyishe kunyura akayeri sha hewe tubaho ubuzima wari umeze gute we emotionnellement ico gihe oh no fucked up oh my god naimeze naje naimeze naje harimo adolescence harimo naje kubaye gupfira en même temps nije nizanye et là tu dis warizanye wenyine wow urumva plan y'abavyeyi yapfuye iyo bashaka je nayikuye ni wowe wayikuye rero je narahunze gutegurika bikubwira gutegurika je narahunze wow urumva muhira ntibimeze neza baraba gute babwira ati shit bimeze nabi so umva ikintu gishaka tutoba hewe rero je nabwira abantu hewe therapie ko bavuga therapie ni nziza je vraiment barandaje baravuga ati wa tu as l'air umva usko kashi umuntu ameze nabi face babaza ko byose bitop bazi kubikasha muranye ne kumva baca kwiga kirimi ibiki abantu barandavuga ati umwana ameze neza samwa hewe cinja muri therapie hewe nagize 2 ans quand même ukumva muri therapie ntugwara rero nyakugwara ko umuntu aravyura ibintu bana n'amatherapie umurundi ntazo dufise so nashitse umugore nkamubesha ibintu hewe umwana nasanga kwiye kuntu twakuriye mu ngwano mbwa turufasha kurindutse bayizi kundasande hajya ni kwafata akacagira pose ubuze
barakuniga barakwicashami barakwica bakwica no kurinda nambara vlog barasana uriruka ugira imana ntibagufata tanga abantu twabanyiza kumutanga twikumutanga umva kera bararasa urumva rero nk'ibyo bibwiye umu psychologue kibo byageze umubwiye ko mugeze kuri nkura musi gitanda ntavyumva so urumva ibintu nk'ibyo hewe rero therapy umva umuntu akaja kumvisha ko atari vyiza umva rero niho ucugwaza ugira no twomivyuka hewe ngira imana rero therapy je ngiye mu pendant 2 ans umwanya munini hama imana irahera tiga tatangura ubuzima hewe ngira imana vraiment harankundira mukayazi nanagize imana ndaza kuba handi gato ndagiye muri Grèce mu Faransa urengeze mu Biriki imyaka 40 ingahe nico gituma ari umwana hariho aba John mazigona n'abantu batandukanye kuva nk'ishikanga hanya amazi imyaka myinshi bakugira amaharite ugasatandukanye n'abaje vuba akenshi nkunda gusanga abaje vuba bavuga ko ubuzima bwo muri Europe bworoshe bwaroroshe peut-être kurusha abaje kera ni bworoshe ryari nko kuri mwebwe mushaka kuba muhamaze igihe kubera ko urinze wumva abantu bavuga ati twaje muri depression etu ugasanga umuntu amaze 2 ans 3 ans avuga ati ubuzima bw'ibura bwose ni bazi ahubwo bose ni sawa mwebwe mumaze igihe bworoshe ryari kugira byorohe byagenze gute kubera iki uravyumva ubu twufise abantu baje hanze kera tusa muri famille yawe urumva ibintu baba baraciyemo nico gituma je suis même pas étonné kumva ko we déjà à ton âge wari umwana urumva ni ibintu biragoye jewe ndavyibuka ngishika naravutse déjà twanze tureka yuko ivyo bikuzi babugoye uravye ibintu abantu bacamo muri procédure abantu bacamo c'est pas du tout facile jewe ndafyina naje mfyina narakuze ubu kare narafyina ndavyibuka ko ndabibonye naravuze nti mana warakuze we mana ibintu je Christian ari kubishobora nari kurira kuva kuwa mbere kandi ariko je me suis rendu compte yuko ufite imaze kubishikamwo tu ne pleures plus kubera ko nayo musozi urayarondera ego urondera inguvu kugira ngo wavance ibintu bishoboka ivyo byose ariko aravuga ni ibintu arona bazuba bibamwe byo kuvuga ko ingenzi zitaryoshe kubera ko tu arrives c'est pas toi qui cuisines tu cuisines pas pour toi-même tu uri muri centre tu es obligé de manger ce qu'on prépare uravyumva hama ni duteka ibintu bimwe ubu kwanza mu ngo ça va encore comparé abantu avant byari birenze ubu je trouve enfin nko pa ivyo abantu bavuga nera n'ivyuko ça va ariko style nk'umwana apfuye muri site kacashika ngabo gaca mu kubita pure itagira umunyu itagira ikirungo atakintu kimwe uravyumva na broccoli ikuraba gutya tu vois ikanuye gutya urabona imeze uko n'inyama idahiye neza dafite sauce oh my god no ni gikomere kinini hanyuma jewe mvuga ngo igituma twebwe vyoroshe en fait no kube je personnel mico kungenda bibona no kubera ko twararonse abadutangurira abaje kera baje atabarundi benshi bahari atabanyafrika benshi bahari ndiko mvuga sero yuko ibintu numva ku bantu baje ava kujya kuntu baje atabantu bahari en fait ils avaient pas abantu babaguida ils avaient pas ces personnes qui leur conseillaient ni munjenga alors que aujourd'hui ushika ufise umuntu muzina kubwira ati tu sais quoi tu dois faire ça tu dois pas le faire parce que si tu fais comme ça kera vyarabagora hanyuma à l'époque kwintegra c'était pas du tout facile kuronka kazi kumenya kungene ukora ivyo ugira uravyumva twebwe twaje abantu baramaze kumenyera barafasha ama marque yabo barazi ko batabasuzugwa barabikubwira je sais que abarundi twamenye bavuga ati il faut kumenya yuko ngaha tu dois t'affermer urabona kirazira gutinya ntuzutinye umuntu akubwiye ikintu mw'ishure uravyumva je me dis ko abaci kera ntibari bafise umuntu ababwira ivyo bintu d'où c'était compliqué barumva bakumiriwe kandi d'autant plus ko haraje ama réseaux sociaux ibintu vyaraduze n'uwari umushenzi kubera ko je mvuga yuko abantu bari raciste kenshi abari nuko bataba ntabwo
bien éduqué. Ou même si tes parents ne t'éduquent pas, tu sais quand même voir un tout petit peu du contenu sur les réseaux sociaux. Et tu découvres. Et même si tu as même des parents racistes, tu te rends compte que même des parents racistes, baradécouvra par après yuko bijya bintu atari ko bimeze bajya abantu s'abantu babireba. Enfin, je dis que les réseaux sociaux ont quand même aidé un tout petit peu kandi n'abantu barugurutse amaso abakera basubishije jewe à chaque fois namansaba kuzoronka umuntu nta réseaux sociaux twari dufite voilà namansaba kuzoronka umuntu azokuguruka je ndababwira kuri brazi gwaru ufise ikintu uzenya kingana gutya muhira ukaca ndaho nyene nawe mikamye afite naguze ikijyona kijyine kingana ukaca wicara rero kujya n'igitanda urumva cyatwara place nk'iyose hewe twagira ntutse kandi feri natari kucicomeka muri ntutse genre ifare ya file yose bikihe twageze amakambi ya internet wifi nasiko yaje mu nyuma ngira ngende ndapfa afite hari n'amakarite nibaza ko namenye ingana ntarinzi nk'ivy'amasantre uruzi ko dushikira mu mazi abantu benshi bazi ko dushikira mu mazi justement nibaza ko najewe mvugana n'abadiaspora ntarinzi vy'amasantre senzi ko umurundi aje muri diaspora ashika ngo yideklara kugira ngo yidekare n'impunzi hama akaba muri centre amezi hama kamwe impapuro ivyo n'ibintu abantu bazi n'abatazi ugasanga baciye bashika mu makarite batazi shikira mu nzu yanje ko tugira ngo misi kandi navyo ngo umva ko ngo nta bantu bafise babaye ariko abantu rero uko utabizi hari abantu babiri hari abandi bavuga yuko bibaza ko muri centre Jean hari mwibarabara cyane bajya mu matanga cyane ngo ni kizunga kwida ku mashuri baza bakakonereza bagaporanya abantu ça n'a rien à voir twaba muri justement c'est ça ce que je dis abakere baciyemo mu bintu twege ngaho bidahari surtout je ndavye procédure ngaho mu birigi ego biragoye ariko c'est quand même faisable ariko umuntu aje atabizi biramukubita mu mutwe avuga ati ajibura yagushira amazu meza sinzi ko murabona abarundi turatinya kubaza ntituvuga ufite abantu ba kera c'était pas que ngira batari bagize ko la culture yacu irajouwa sur ça ushaka kugufasha avuga ati hava yibaza ko ndamugaye wewe nawe utinya kubwira kubaza abantu savite bakira kenshi wasanga ariyo ça jouer sur ça kuko bagumuvuga reka sindamugore reka ndoka ukagumuja gufailinga uri kuja kubaza abantu abana nabo bakakuraba uri kuguterura bakubaza ufite niyo nibaza ko abandi nitwibariza ariko ubu rero nabonye abo ngaha kora baje ariko kamwe ngaje nabonye par rapport yizi nutse no muri kade nayibonye en fait abu barabona umushasha donc baza guhamara information ko déjà bo baramaze kubicamo kandi ubu umugani ariko ya réseaux sociaux donc ce qui veut dire que umuntu arabona yuko urabikeneye turya gihimva d'abord muta telefonanye kuri ya telefone yo muntu kandi uje mudiki umufashanya umuntu mubonye ubu turabibona ariko twe d'abord ifite umuntu wa mu telefone ama telefone me wasanga twe twari hasi by'ubu c'est forfait un truc ushama unité ba telefone aho n'udukarata abakere babizi ufise barabimbwiye urashaka vuba wihende mu telefone ikatija kwirepondera witabe kuko ya karata umva wari ufise nk'isaha mukazumva bavuze ngo gusigaje 30 minutes iragiye umva worira abantu bagishe gutelefona nko muri Canada Canada amalinya yari bazumva kubwira ngo ufise ngo 600 minutes waratelefona muri Canada ukabaru bakakuru hariho je sais ko katubumuka kuri cy'amacentre impamvu ndakibaje no ko Nubwo abantu bari hari batazi kubiba bibaho usanga baharura ko umuntu agiye muri Europe cyangwa agiye hanze ashikara nk'ubuzima aho namenye ko umuntu nawe muri iyo periode nawe ari karafashwa hari integre bari kora kurasanga ko bavuga mu telefona ususha inda Bulaya ni wagiye Bulaya turungikira amahera tugira amahera nawe uwo nawe muri uwo mwanya rikabaho nk'impunzi nyene vyava muri Europe nta buzima afise neke mwumvira abarundi bari hari yo shabuze yo
mubanze cyera babwira nibanze je ndibuka kera naho arambwira abantu kumva je fata nka mu biryo abona biri différent je nabaye Miss Rwanda parce que n'avait différent donc yari urabona ko ubuzima bundi et surtout que ufite na rero challenge ya barrière utazi cyo utazi ki urabona vraiment twe twakubititse so nababwira shasi ndakwifurije kuza Miss Rwanda navi mbona pete ufite ubuzima ubujumbura aho cyangwa gushavura umwana mubi ushaka ko tuza haje ntabwo bimeze gute tabundi nabesha c'est comme ça en fait imbere kuzi umuntu ashaka kuzibura abishobora afite iyo chance sha za witeguye kubera hari ama challenge tutazi uri Burundi kandi nasanze ubundi haya turafina gose par rapport à ibindi bihugu ushitse ngaha hariho umenga ukubisa amakofi bivuze neza turafina aho twenda compara urabona ko na Burundi Rwanda East Africa turafina East Africa dufite indi life apa ko narabanye na ukora makambi nibiki urabana n'aba West Africa bave muri Cameroon abantu bakubwira ko baciye muri Mediterranee urumva sico kimwe ariko akubwira ubuzima n'ibya hari urabona ko ntaza ngo tukaja mu kambi twicara twebwe twese uzashobora kurondera akazi nko taruri imitwe nzo bwabo baragatebya gifeke cyongeza ndagenda ndagivugira haki muri zino ndagenda nkore agakora twebwe abarundi twatwica muko oya princess tino babwira yuko abantu bari mu Burundi abantu barabasisufuza kuvuga ko muzi ibintu bitandukanye en fait je me suis rendu compte yuko turababeshera abantu bari mu Burundi amutari mu turababeshera twarigeze kwa aborder ico kintu muri podcast navuze yuko abantu mureke kwexagera mureke abantu nta mahera bafise birondere reka kugura uyu mugabo woca uyu mugore wawe kuno urazi je me suis rendu compte yuko erega babikora kubera ko none umugore wakubwiye umunsi wa mbere hanyuma ukabikora ntumubwize ukuri iyo birota gute yuko bitameze neza kugira bimenye ko bitameze neza niko yuko bimubwira ego je veux bien hariho ababivuga ko hari n'umuntu yatungikiye message abitubwira yuko ariko arakompara kungene yashavuriye umugore wiwe abona abandi bantu bagomba barugika ariko bakabona bo batamurungikira kandi asubira bari hanze kumbe we washitse ngaca arasanga wa mugabo wanje afise ubwenge aho banje bandi si heza baragiye mu madeni kubera iki kubera kurungika kuko abantu yabaje mu madeni ikibico ngaha tout est permis ubiravye gato gato telefone urayifata ukazurishura cyo gituma abantu uzavuga ngo wewe batubwiye ko telefone zizimbutse ngo ndungira iPhone sabwe wakangahe si gwawe wakangahe niba gwawe deja still ndabatahura ko nuko babibakoreye yego uravyumva gushama turabesha natwe none si byo mvuze erega c'est ça ce que je viens de dire abo ngaha bataradesida kuvuga ukuri je personnellement ukuri dès le début j'ai mis ndavuga nibasha aya ibintu ngaha ntibimeze neza jena promesa abantu yuko nzoba naco muzomburana Krista mpari umwana agiye buraya naco muzomburana barakimburanye barumiwe bararengewe barifashe ku munwa bararengewe bifashe uku icangira akanyegeri ego nuko nyene urazi ikintu kimwe uramaze isomene plus d'une semaine nga warabonye how ubuzima bwonga ibintu bimeze warabonye ko n'amahera yinjira arasohoka ibintu byose biri share unyebutse inzara za karate no uravyumva hanyuma rero umuntu ashiye mwereka ko ubuzima ari busanzwe ahubwo bayabake bayatore yose bayatwara none tanko utigire ikigongwe ninde kugira ikigongwe bayabake mugani nibaza ko generation ngira ngo yubu yo idushaka kuvuga ukuri kuko abakera bari bumva ko kujibura ari fierté ari wabadututse ngo twabwire kuba gushikisa tutaramenya abasanzwe turi mu Burundi zamye imyaka n'imyaka ça veut dire que hari ukuri kutavugwa hari yani kandi ari ukuri guhari ngaha anye nari kubonetse twebwe umuntu nzi ko hari abantu bashikira bakamara 6 mois umwaka mu masantre aho umuntu ari abaza ati umuntu
wanje mukuru wanje ari muri Europe mukuru wanje ari muri Canada ari muri USA ari hehe bimeze bien alors que we ariko arasogora kandi abona amafaranga yo kurya indya ziwe nuko uko kuri nta guhari kugira ngo abantu bamenye ati ahubwo vyakunda twumurikira twebwe twe biragende karafata umurungikira dondagara bazofuma ajya n'ubugari mugabo tuzi ko muri aba mufise amafaranga muri abantu ahubwo mukwiye guma muduha amaparfum amatelefone twe bakira mugani baca basabazanya hato nazo dufise umve none turabana ari kubera nka Facebook ndibuka Facebook mwe mwaca kuri ntutse mukabona ubufoto twakera umuntu yashaka amafoto yashaka album kaca wicara buri hamwe mu masibe yawe ukaca uraba ukacoza ko vyahise nawe wasanga duhuye rimwe tukadutura ko zoza twanibaza ko abantu bakira twarexaje twarabeshe kweki natubeshe nabashasha nabo baciye bakurikira bashasha nabo si kutubesha baca baza batubwira ngo mumva mubabwire bose bazire rimwe mwababwiye aho bashikira ese mwababwije ukuri ivyo bashikira oya ariko reka mvuge ikintu jewe urabona ngishika ngaha ko je nabanje gusaba visa zitari tutaragira mariage barampa amahofu nkababara ngishika ngaha naciye mvuga mbega kabasha kitegena ariko mbabarizwa niki ko mbona ntari Imana iri kurandinda là nukuvuga ntugishika tu n'es pas encore intégré, tu ne te rends pas compte de real life. Alors comment dire, moi je mens pas. Hein. Si tu peux venir, tu viens. Je ne peux pas vous mentir. Il y a pas photo. Il y a même pas de choses qu'on a comparé. Il y a des vous en quoi tu turafine. Moi c'est naciye mvuga ati ni yo jambo rikwiye kuvuga. Ni education ni kuri sinobesha no. En tout cas abavyeyi baruhika abana babo kwiga hanze nuko barabibonye ivyo ari byo jomba jiju unyu mwana akurire kire ego umuntu afise ubuzima bwiza agenda ku mashuri meza ego uravyumva ariko ngaha education uretse na education côté santé hari umuntu arapfa aragerama agapfa umunsi utaragera ibyo vyiyumvira ivyo ari ibintu n'amabezo ari manini cyane gusumba kwicara umukozi agateka akakugabura umuceri aragena no ibyo vyonyine kuba ufite sécurité sociale ni ukuvuga ngo umwana urabizi ko naho ukena ngaha umwana ntareka kuja kw'ishuri naho ukena ntusonza tu vois ce que je veux dire ariko hari urakena ukabura nayo kwishura ni minerval urakena ukabura nayo kurya ukakena ukabura nayo kuri inzu ivyo navyo n'amabezo ngaha anye ukora udakora n'ibintu bihari du coup d'un côté muri sens non again ni tous ce quoi bêche aho ni muri côté waruzaciye mukaronka justement nyine ni risque tu faut essayer en fait ni risque ni risque en fait ningina wivuze uko ati amasagororoshe oya none oya ivyo ucamwe irya mbere birakomeye ko biragukora ngaha uvuze umenga oui Burundi c'est vrai que acuvuga ati hakono guma hari kagenda hari alors que ahantu shaka abantu kenshi batumva shwago i Burundi kura utaburi wenye uri kumwe n'abandi uzi ko ni bijanye oya kuri iyo côté c'est vrai mentalement Rwanda bahari ndabona igituma abantu bashobora kubaho n'ubuzima busanzwe bameze nabi ngaha uri wenyene nshuti uri wenyene urumva urabazi ko inzu naho boguha akazu kangana gutya karakubana kanini ukumva umenga ibintu byose biri kuri wewe urumva et après utwize imana mbere rero ntubeshe ntugire iyo chance ngo uronke ce qui veut dire yuko izo mpapuro ntibicemwo iyo ni indi struggle rero ni kuko umubona none ndatasha umuntu umenga ahantu na ego c'est vrai ntahuye n'umuntu bimye agikoresha passport iyo mu Burundi namubaje bigenza gute kugira ushobore kuba muri kino gihugu w'umurundi uhamaze imyaka nk'iyumaze arambwira ati ndakora sinjyama yego arambwira ati naradeprimye narigeze kugwara ndamara 5 mois ndi ku miti ngwaye ndemvye ngira mpfa kora depression gusa byonyine kuko nahakora hazogera hano bamwibutsa ati we ntushobora kubanga uribaza aho abantu ubu nawe bagize amaregularize bubiri bagize byo guregularize ndibuka nk'izimwe nasanga abantu baje nko muri 80 kubera kera ntibakwirukana n'ibintu ugasanga uri ngaha uracari muri
uba kwa ozi uba kwande ugira gutya barabifitemo n'agashavu urumva abo bantu urumva kandi kera yumva gutaho ntiyumvira nzusubira mu ndi bishoboka maramarira mu bantu iyo babonye abana bafite n'abazubu urabona ko bashavutse barabaraba bakavuga ati abo bana barindiriye oya ati mwe murazi twege igihe twaze ngene zari bimeze urikurarizwa n'ubusa twege on a traversé ibirenze ivyo façon kenshi bakunda ko byari bigoye surtout nyuma byaraguye nka za twani na vino biracagoye ni deux passes bakumye deux fois c'est le temps de partir c'est fini kandi urimba ni ibihugu bito police gutora muri 2 secondes bashobora buje kuza barahindura ibihugu ni byoroshe gusa ngo wirirwa mu autobus utraversa ugiriki en fait c'est facile ubiravye ingorane ducamwo wacu ni niniya mugabo igituma zitaturemera ubu ufise community uryoherwa ibibazo rega biguma umengo arakabaka uri mu Burundi umengo arakantu kabitse barakugurira kanyo mu gatera umengo arahantu bibitse ariko ariko ushitse aha navyo bindi vyari bibitse bica vyuguruka kubera iki urazi uri mu nzu yawe wenyene uri kurimbira ibintu byose ntawe guhamagaye ntugire bugende baje gusorera covid na kakabazo gatoya karagushira kaja kakaduga ubu je trouve que ça va encore kubera ko barundi barasohoka je mu rumwe ngo skeri debre barasohoka gato ego nukuri ukomparese nkaje aho nasuye kumererwa nabi yari covid donc covid yari iteye ubwoba twibatubwira ati nta kubona umuntu naribanda James Kaira bivuga cyo kuza ko abantu bakanye donc n'abantu basanzwe deja mutagenderanira cyane sibaza mu covid na telefone yanga kutakwitaba ibaze so nibana yanzu ciba nini rero niho byose ucujura ni byo utarukeneye rero niyo kandi zembi yiburaye kuko bagushiza ahantu anyways abantu bashaka kuza nyene ni kwa kudinza uza kuza abazaza ugize imana ukaronka iyo mumenye ko ari ushaka gushika je n'impamvu ndiko nakora aya mabisi no kugira ngo abantu tugire tubabuze kuza mu kuzibura ko kuza kugira opportunity kuko ni biza ko umuntu aza mu kintu aza yiteguye mental bavuga ati singiye gutora amafaranga ku biti singiye gutora amaye ku mibarabara singiye gutora amaye ku kwagenza cyangwa kuri famille ngiye kuruhangiye gukora ngiye kuyarondera anyways tuje kuri partie ya kabiri ya sesa ubufu tumene ego dusese ubufu bwa sesa ubufu ni ikiganiro gishasha kitari cyakera cyane gose kiri muri Europe kiri hanze d'abord idée yaje gute ninde yayitanguje byaje gute zaraboroheye parce que je me dis que hariho ibintu byose gukora amahanga n'ibindi bigoye gukora mu mahanga byaje gute ninde yayitanguye. Alors, idée, je l'ai dit. Idée ndayifise kuva muri 2016. Kuva muri 2016. Yaje habaye iki? Yaje kubera ko à chaque fois avec mes amis, nama mbona ko ndi différent. Enfin, until now. Ko ndatahura ibintu bitoroshe gutahura. Que ça soit muri famille, que ça soit mu bagenzi et tout ça. Du coup, ndagumye mvuga nti why not umuntu atovuga kuri ivyo bintu, tu vois? Avuga abantu bavuga ni tubikine maybe abantu bari ko arabikina abantu bazobibona tugire sous forme ya court métrage et tout ça. Hanyuma nkaguma mvuga nzobitangura tuvyara umwana tuja ku ishuri uravyumva nkaguma ndi muri nzo ndafise umukuzirene yo kumubwira Krista uriko uvuga ibintu bikore niwe napushije kwanza imbere kutangura nambwira Krista urakunda gufata utu video urakunda kwifotora kera sina postinga cyane arambwira no je nukuri birashisha ufise amafoto menshi ndagufotora ufise utu video tu ne postes même pas nabyo none bikora kubirika ndamwe kubera ko nkunda amafoto shout out to Bella abamuzi baramuzi uravyumva hewe ndavuga ni reka nawe gupostinga ndatangura gupostinga nango gupostinga imbona
buhoro buhoro biriko biraduga ndavuga nti ndabona ko ngaho abantu bakeya maybe vya bintu bitangura ngize ndimbira gutangura ariko agacaza ikindi iki naco ufise mugabo entre temps je suis quelqu'un qui est têtu mvuze ngo ndahagurutse à un moment donné navuze nti attends ni amashuri yahera hazoza akazi nakazi nico kimwe n'amashuri uraca ku kazi abana bazokwamaho ni problème zizokwama ebana co ndavuga ntereka amaguruka co ndahaguruka ndagenda kurondera abantu enfin je savais déjà très bien que je pouvais pas faire ça toute seule kubera ko c'était impossible j'ai dans ma tête c'était je le fais muri court métrage kuko nabona ko kuvuga ntibizodona la même chose kubera ko navuga nti jewe comportement yanje kungene ndiko ndabona ivyo nshaka ntibizomera co kimwe abantu nari contacts ya mbere barambwira ok sawa reka dukore urabona ukuntu bam covid umuntu twagomba gukorana nawe nyine acaragenda nari na contacts bwa mbere nawe nyine acaragenda ntiyarakiba ngaha aca ari mukayimukira mu Burundi actually niwe muntu vraiment na contacts bwa mbere narabivuga ariko se abo nabibwira c'était pas ngo dukorane c'était nina batumira muzoza nina basaba muze nguraka urabona ko ariko narondera umuntu ashaka babantu uvuga ati mufise vision imwe narondera umuntu urabona uri kurera mu muntu uravuga ati uyu muntu ndabona ko turashaka kumacinga ndabona ko ari ni voilà c'est ça hanyuma ebana naguma ndabivuga ko shaka twati mugabo gutangura bikanga uyu muntu ndamurondeye nzi tuzotangura no entre temps naho nyine haci haza mu mwana wa kabiri ndavuga ni ibintu no c'est pas possible tutavuga ni ok indani yaheze trimestre igoye ndiko ntameze neza then nzoca ntangura uravyumva uyu muntu nawe umengo nawe yaciye agenda hanyuma ndavuga ni tu sais quoi écoute je laisse tomber maybe ngira ni signe urumva hanyuma avec les 2 enfants amashuri nize amashuri n'abana amashuri ça va pas le faire candabireka mugabo rero ifise ikintu mu mutwe kiguma kigaruka kandi asoma mara j'étais nari ndigade yo kuvuga atangira ntangure je savais pas comment d'où je dis que je suis têtue sinari nzi ngene bizogenda ntagira kimwe nari nzi urumva ebana kwa kundi uryama ukaguma iyo nifise ide irakuzamo uri muri douche uri uryamye uri hehe biguma biza tu sais ce que j'ai fait j'ai dit allez assez c'est bon rero je me lance ndagiye gutangura nari ndavyibuka ndarondeye mido je vraiment no kurenda bikasha mido vraiment arabizi ko mido ndabimubwiye mido yambwiye Krista ibintu urabyicaranye ingo moi je vais t'aider viens nzogufasha niwe yafashije vraiment yambwiye ati nambwiye nta kintu kimwe mfise urumva nzobikora gute urumva navuga ni nzokoresha telefone ariko none nzobikora gute ninda zomonta sinzi kumonta abo bantu nzobaronka gute uravyumva iwanyu biroroshe iwacu oh my god iwacu biroroshe kubera ko abantu barafise umwanya kandi umuntu araza akaza vyoroshe twege ngaha nta mwanya uhari umuntu aba ariko araja kurondera amafaranga kubwira umuntu akwemerere kuza agafata uyu mwanya wera kuruhuka akaza atacaje kwinjiza abantu bose baza ngaha barabavyumva ngomba ndabashimira umwanya wose ndabashimira kubera ko je me rends compte ukuntu baba bigoye kandi batashoboje kuganya tu vois ce que je veux dire baba baje ko bashaka gufasha projet enfin bref donc là Mido m'a dit Christa viens je vais t'aider. Au début on a commencé avec lui avec les vidéos on a fait beaucoup de vidéos comme je le dis à chaque fois les vidéos qu'on a fait on a posté que 2 vidéos twakoze amavideo atagira uko angana naho nyine après umwanya utagira uko ungana enfin subi inyuma gato quand Mido m'a dit Christa viens on le fait moi je suis prêt je suis là je veux t'aider navuze nti quand même là iyi ni Imana imushize ngaha là na excuse nimwe mfise kandi aranshigikiye yumvise ko ivyo namubwiye ari sawa ok j'ai regardé ndavuga abantu turamacinga abantu turashaka gukora ibintu bizima uravyumva subi inyuma gato navuga nti ndondera abantu tutiyumvira kumwe kubera ko je ndabirivinga yuko simakane tuwe twiyumvira kumwe ko tudatahurana tu vois moi c'était ça le message mushaka kuganira mukadebata urabona agree to disagree kandi ikindi naco bisigura ko even if naho natahura ibintu vyawe nibisigura ko ndeka kugusonera nibisigura yuko ico kintu kitagenda uko
du coup naciye ntanora abantu mpora mbona bahora bavuga kuri bya bindi jewe mbona différemment reka dukorane j'avais cherché Keston et Chaka ah oui c'était top twafuye twavuganye rimwe gusa yari bose ati twagiye mugabo Mido acharambira entre Antichrist idée ya court-métrage ni big deal ni big deal kuronkorera ivyo ukora et tout ça nana ni ibintu birebire j'ai donné cette info Keston na Chaka aravuga ati écoute turi kuri nka débat manini muze viens on le fait kuri débat ukuntu urumva on dit pourquoi pas allez we go on a commencé comme ça tumurabona rero bijya mwabonye ari mu bebe wafana fact uravyumva voilà c'est ça yashusha vraiment jewe nkibona ubwa mbere avuze ati j'aurais aimé être dedans kugira nanje ndabivugeyo mugabo bino nako aravuga sinabivugira mu Burundi buca justement tu vois ce que je disais nuko en fait surtout abanyafrika sinavuga ngo Abarundi ko n'abanyafrika bose ikintu tutazi turacanga niko tumeze uravyumva jewe ikintu canke ikintu wowe udashoboye urakigwa udashobora gukora tukigwanya n'abandi ntibagishoboye ariko tukibagirwa ko on n'a pas les mêmes principes on n'a pas les mêmes valeurs déjà hanyuma ikindi naco est-ce que la personne ariko akoresha wewe mu bintu byose niwe tu n'as rien à voir avec cette personne-là. Tant que ouais, ivyo ukora bigushimisha. Ega ntari sanse gukora wowe ivyo bigushimisha. Moi c'est ça mon message. Abantu bose niba ari sanse gukora ivyo wowe ukunda ya. Nubwo ariko arakora ivyo ubona yuko udashigikiye, ça ne te donne pas le droit kumubwira gukora wowe ivyo ushaka. Mureke kora ko nawe ntari gusaba ngo mukorere ivyo wari arakora. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Est-ce que byaraboroheye kubikorera muri communauté y'abarundi? Après tout même si c'est pas au Burundi, mais abarundi partout muri Oya. Urarengana ngo je te cache pas no kuri au début nararonse ama message ko twatanguriye quand même kuri sujet ziri ziri pampa zikubita vraiment urumva gusa ikintu kiryoshe peut-être wowe urabizi nuko kugira nk'ibintu bibi ni kuronka ibintu vyiza ibyo kubiraza ku biragabanuka je abavyeyi bambwira qu'est-ce que tu viens faire tu viens nous enseigner nos enfants ko baba bagay tu vois à quel moment muri podcast twavuze yuko abantu baba bagay twumvise ko abantu bagomba kuba bagay ntabwo subire mu podcast yirabe kuva kuwa mbere gushaka kwanya kuko naronse abandi bavyeyi bavuga ati wakoze watwigishije merci kuvuga kuri bijya bintu n'ukuri byamfashije je me suis rendu compte yuko binabigira nabi kuno abantu ashaje abantu barungitse amatemonyage ibibazo ibintu ivyuma ntibisezerana ariko turaca bifise kandi zizosohoka tuzozisohora donc rero au début biragoye kuko abantu baragukategoriza mugabo je m'y attendais un tout petit peu hari n'abantu bambwira ngo mugabo c'est quelque chose qu'on m'a répété pendant toute ma vie ko none wewe kutavuga uhagaze kutavuga kwereki ubaza ko tare yafe candabwira nti wumvirije neza c'est ça qui manque mu Barundi wumvirije neza urumva mpagaze ariko nukubera ko aho mpagaze ushaka washigikiye n'ushaka ushaka ko ngumayo kujanga hana gatoya kubera ko je n'arrête pas par exemple reka tugume kuri sujet yabaye navuga gute yabaye hit abantu bose barayimenye bararungika abavyeyi baravuga hamwe n'umuvyeyi akwandikira nuko ikintu cashitse kure ati jewe usubiyemo kumviriza neza ndavuga ni même si ntabishigikiye ndanavuga ni on va pas se mentir umwana wawe abaye muge kirushamwe n'ucuge umwana waje muge no banza kubabare puis mugabo bigukuta iki kuvyakira tu vois ce que je veux dire wewe ubiki kuyo muntu ari we gukuta iki kuvyakira c'est pour le bien normalement abantu bavuga ngo surtout n'abantu basenga canke n'abantu bose umwana mwiza ça s'appelle la bienveillance kuko bizi ko wowe ni waje kumugwanya biramwica none nimba ico kintu uriko urakora ari kiriko gitanga FMB kiriko kiramukomeretsa numva ico kintu ari ciza kugikora je sais pas si ndi forte harana hantu aretse iyumvire zungurutse ururimi cette fois imbere kuvuga kuko toute vérité n'est pas bonne à dire urashobora kuba uri contre il y a pas de souci mugabo
sonera uyu muntu ça ne te donne pas le droit yo kumutuka uyo mwana cyangwa uyo muntu arafise umuvyeyi arafise famille araso bavukana arafise tout ça donc abo bose nawe n'umuntu kandi afise umutima donc ivyo bintu byose wabishize à côté kubera ego yawe n'ibyo ushigikiye urikura mutuka tu vois ntubitahura dengana ntitubitahura bwa kwisi n'ibintu byinshi tudatahura le jour où on va aborder sujet à sexe ça va péter kubera ko c'est la même chose twese ntitufise ibintu bimwe twese ntidukunda ibintu bimwe twese ntitumeze co kimwe hanyuma le seul souci ni uko uravuga ngo abarundi ntibavuga ariko ivyo bakora. Je suis désolée. Je suis désolée. Mika, qu'est-ce que ça t'a apporté toi nk'umuntu? Oh my god, byinshi. D'abord nacisanzemo ko nari umutumire ndabibihera ndabikuvugira introduise reka ndabyintroduise basha reka ndabwire ngana bivuze kuronka umuntu mukorana abantu barambwira Krista tu ne postes pas biraryamye birasinziriye turabibagirwa nkabumviriza nkabwa oh my god usaba avota gukorana na bakesto na shaka biragoye zaheze gutezwe muracakorana canke ntimugikorana ntitugikorana vraiment ntitugikorana mugabo ntibibuza ko ejo n'ejo ubundi mushaka kubabona uza kubabona baje uramwe mugabo ntitugikorana ko ibintu birasaba yuko tu dois wose ndabikwigisha peut-être abandi utegeza gushiramwo ingufu zawe utegeza kubikunda umwanya uravyumva ibi bintu udashizemo ingufu zawe ça va pas uravyumva kandi utegeza kubikunda kandi utegeza ibintu bisaba sacrifice uravyumva bigasaba sinzi ibintu novuga gute sinovuga ari ukuntu sinovuga ngo kwicisha bugufi canke kutiyumvira kubikora just for fun utari kura genda kure tu vois ce que je veux dire hanyuma plus umuntu atamwanya afise plus atakiganiro kihawe kubera ko encore une fois jewe ni agree to disagree tuzana ibintu même ubu turi kumwe na Mika naho tutaronka umuntu on a trouvé un moyen de kuvuga reka dusaba ivyiyumvira abandi bantu et comme ça on partage ayandi ma idée twebwe atari iwacu misi yose tugerageza ko umuntu wese araba I fitting enfin pour revenir aho nariko ndavuga Mika yaraje muri kandi ntitwari twabiteguye igihaza yaje twabiteguye nanjogira indi twagize imwe ya yari part 2 yiga ateye hama haca ntiyabifise kuri ntiyasohotse ibintu biragora hanyuma Mika abantu bose abantu n'inje naba contact ije nabasaba yewe tuzokora ryari nuko Mika yaje hewe nyene nicaye kubera ko arageze igihe aragera ubona la réalité la réalité ndashira imbere aragera ubona kamwe ataba abantu ntanzigira imwe umutima uri none qu'est-ce que j'y gagne barakubwira tu crois que je veux venir ndushe nakoze amasaha 8 je rentre dormir Krista sinamwanya afise cyangwa akakubwira le pire y'abarundi nuko communication yago ishaka kubwira ngo ndaza jewe sininya kubivuga ndavuga icyo si wacu turayishura amafaranga wayishuye amafaranga uyu muntu ntazi ugacutaha bigaca bihera ukora vyumva n'ibintu bigoye rero à un moment donné j'insiste même plus avuga ni écoute turi hanze yani turi muri Afrika abantu barakora en plus umuntu araganya bien sa vie la personne se dit écoute nza gukora iki qu'est-ce que j'y gagne là-dedans tu vois umva utabikunda cyangwa udafise message umuntu avuga ati je ndafise ikintu ushaka gutanga tu ne viens pas et lui j'avais rien fait kubera ko namenye rero abantu ngo n'umusi ndamubajije je susubira kumugora ko nabonye yuko Nibimurimo ndiko ndamugora Mika Krista qu'est-ce que tu fais vas-y réveille-toi ingo tuje gukora hewe urabona wabuze umuntu reka ndamukuronderere urabona uyu reka je kumurondera urabona ukuntu ça c'est fait urumva hewe yo umva uzozeshana ubitsesuva gacha abantu bacangara twahuye na Mika tugiye ngo tuzoze ngo ukuntu abantu bagaca bazi urabona ukuntu tu te dis là j'ai trouvé la personne que je cherchais en fait aringa gushika n'ubu hari igihe nyene ufite uvuga ati ukazumva arabajije hewe none khayira soka ryari hewe none iya video urabona ukuntu c'est quelque chose akunda uravyumva aruma rero bari mu kwicara urabona jewe rero ikindi naco que j'ai appris je mu bisanzwe ndakara ndabizi vraiment kandi sindavyanse haruma ariko uravyumva ndakara ndabizi mugabo en même temps ndafise kuntu
ya kote yo kuvuga ngo ndagerageza kuba realiste ndatahura aussi mugabo parfois bigatuma ntahura n'ibintu bidatahuritse urumva ufite naragiye muri we yo kuvuga yuko ok narabonye ko ngaha abantu sivyo iwabo sivyo hanyuma moi je vais tout faire kugira ngo projet ibandanye urumva donc là je vais me contenter du peu je m'en fous jewe rero ngene meze itambwiye ngo ndatolera jewe urabona wa mugani bavuga ngo ushaka inka ajyama nkazo tu peux me cracher dessus tant que nzi ko icyo ushaka nza kubironka nta kibazo rero ko tabyo niha ndatekereza urabona bameze uko subira inyuma gato on va parler de Armand Urumva ko bambagije sisufu ufite kuva ndayisanze ndabikubwiye and then muga rero usanga afite ama ambition menshi afite ibintu byinshi mais comme yavuze arabura abo bakorana ihamto gira aca nibyo ko hambo aca bahambo urumva nanje ndambye uzone yuko turaya abantu duhura urahura n'umuntu wese mufite ikintu muyaga mufite ikintu mugira umva rero iyo mwenda ndamubwira ati ko isaha yawe ari nziza urashaka kuyipartager kuko urumva ufise ibintu tuza kubwira abantu ntaraba twarose mu buryo papa twicaye dawe n'umuntu atinywera inzoga n'ibikije ariko ndagakubita akayeri haba ndamubwira dufite byinshi byo kuvuga kandi turaronka nk'abantu abantu bakuze nkawe turabakeneye dusaba mama baraza hewe acaraza gutyo kandi ikindi ndamvuga ko ego yitwa sisufu mugabo ni kugira abantu bamenye je trouve que bien na ugena ndabikubwira twese dufite en fait kinabonye gishasha mu Burundi niko dupartage ubu turapartage kandi rero mu gupartage naho ni harimo gukira niko gukira no gukiza abandi ko ni baje babaye turarushe kandi bambaye haga turarushe tumerewe nabi mais ngaho dupartage c'est que dire que rero c'est vraiment kandi kiri nkundi yo turonse abantu bari different nimaniga umva nanje wow cyangwa sindi jenye cyangwa iyo baturunki ibintu dusoma ko ndibuka nageze kugira live na jo ya mbere et je me rappelle odzi kujya muri covid umva twibera muhira twirira duteka live bisanzwe et je me rappelle ama message na Rose le lendemain quand il m'a sujet ko tuvuga urabona ko abantu babikeneye abana bari mu ndi banyandikiye nagize uko ndavuga tuko tuteye blague byatubaye kumbe uyu gihe bageze ko biracabako tudi nta mutwe turanspira en fait le fait que umwana wo muri 2025 naje muri année 9 twaducamo bimwe on n'évolue pas genre mais en même temps quoi turanyegeza musa rigwana alors que dushobora kwipartager abandi nabo bavyuke bavuga ati you know what faut ni komera induru ko utikomera induru ga ntawe utawo nawe gutabara udakomera induru birakorera gukorana na Kristo turagwana mugasava bena aho ndi mukobica barabizi mugabe tuvugisha ukuri ko turi mukuyica ndabona akazi mugabe umva nuko je ndashaka kumviriza tumaze insome no guys umva zo aho tuntu nkutwo urumva mi Kristo kiza nuko umva biroshe ufite arabishaka ko nutse yiwe so arabishaka so ufite yara akeneye umuntu bakorana ufite Armand c'est Armand nawe n'undi waje oya reka bwe amakwana abategereza behind the scene inyuma ya kamera uravyumva Armand jewe bikora kuri ko projet nagomba ndayivuga hano hose ndabwira tusa yoya yarambwiye namugetse cifrema ibana ibintu birangoye kabisa urumva ati je nzo ndavyengira nje kwiga kumonta nige gukora ibintu byose kugira ngo nzovyikorera nzosubira ngaruke naravyikoreye urumva kubera ko actually umuntu yamontera byaramugora akasohoke ukuntu acarambwira ati Kristo tu viens de commencer uravyumva udashpostinze ibishoboka ati jewe du coup acara branche Armand agishika ebana ya yashitse ambwira ati Kristo Yesu ibi bintu kitutolera c'est pas possible nuko ibintu bimeze atuya nukuri ati video ndayikora iminota ibiri ifite bikajako on n'a pas besoin de tout à moi
kugira umuntu akore vite tubona reality ntaru ntayazi cyarajyana n'izeru macho nashaka kumufata hanyuma kandi ikindi naco je yindi defo nuko je sinzi ni bibi kandi ni vyiza je ndi loyo. Je ne lâche pas quelqu'un. J'ai du mal à lâcher quelqu'un, tu vois. J'ai du mal, tu vois. J'ai dit, écoute, on va en parler. On va kuze. Ariko rero nk'ubu ndabwira igituma ibi bintu twiga nk'ubu wambwiye yuko bikugora connexion yo ngaha mu bindi. Du coup, je me suis dit peut-être que la personne avait raison en fait. Tu vois, parce qu'il y avait des biramugora. Ça ne marche pas. À la pudding avec Kanga, c'est un souci. Et Armand vient, hop, 20 minutes. Et vidéo. Alors, ma fille, tu as dit. Non, ma fille, c'est bénéfice du doute. Armand a dit Christa. Oui. Non, tu vas aller nulle part. Hein. Tu vas aller nulle part. Là où ushaka kutahura ibintu bidatahurize. Ikintu tu peux comprendre une fois, deux fois, trois fois. Mugabo là c'est trop. Et ça joue quand ikintu iyo umuntu umwe akora ibintu biramanura equipe kandi bikaguca n'intege. Nawe biraguca intege bien sûr. Ego hanyuma naragumane kajya kantu kiwe let's try nga buzima buragoye. Baby n'umuntu ashobora kuba ariko aratraversa ibindi bintu umuntu atazi. Je trouve toujours quelque chose et qui nous explique tout ça. Et ben Armand vraiment yaje ku mategeko ari ebana urabona uko mwe Christa oya ufise projet nziza ivyo bintu tu avances soit tuzoguma muri ivyo nyene reka kuvuga ivyo bintu kubera ko nimba uriya muntu yarabonetse kugira ngo akore amavideo n'uyu ndazoza nubwo jewe ntoyakura n'uyu ndi mani izomukuzanira c'est pas pour rien du tout et du coup là ok tu sais quoi je veux plus attendre la personne on travaille. La même chose. Où you know when you're shit. Là c'est mettre Christa. Oya nukuruka Imana. Oya vraiment wewe urarenze. Non. Urarenze c'est pas possible. Quand même ikintu iyo umuntu akubwiye ikintu abantu umwe babiri nuko ico kintu quand même d'un côté qui va riche. Je dis écoute tu sais quoi on travaille. On avance. Ubu rero nukuri franchement j'ai personnel. Narakoze igihe kinini ntari satisfait. Hama hari utuntu tutagenda neza mugabo sisi n'ukuri ko Imana ari hari Armand n'abantu byasaha umwe aratora sinifise bya bintu byo ubu enfin singifise ko kundi ibintu byose ngo ndabikurikirana ariko haracara akantu yene côté organisation côté rindira gato turamenyirana akantu turafashana vraiment quelque chose qui cyari kidahari umwe ari tawe kunda kitahike je mugabo ndakunda kwitegura à l'avance urumva misi yose je sais Armand aracafise kakano ibintu biragenda neza ahubwo ari muri positive kakano ko mu Burundi urabona biragenda neza ngaho ibintu misi yose nibyo bigenda neza il y a toujours des imprévus donc sur ça ben c'est quelque chose ça va urabizi tujako buhoro ariko vraiment jusque là moi je suis vraiment satisfaite. Est-ce que ntibyabatarangije n'abahora bari mu kiganiro kera oya kubera ko mwagitanguranye oya en fait urazi ce qui est bien c'est pas moi qui a dit stop donc c'est eux-mêmes qui ont dit on arrête déjà pour te dire j'ai essayé même ko babaga ni muzi bose nuko mwabihagaritse muzi kandi mu kiganiro kubera ko barose umuntu wese bafite akantu kiwe hariho abantu ari abajene batubwira ati shaka na Christa diye turacandika turabashaka kandi je vraiment n'ukuri je ndabakumbura kubera ko barafise kajya kantu twe tudafise agafolie kagira de kamwe kaza gushiramwo utuntu bagasara nyene n'ubwo haraho babikunda hari abandi batabikunda nuko dufise abantu bavuga ngo turabashaka niko abandi bantu nk'ubu hari umuntu yatubwira ati nibijyanye n'ubigifise akavuyo abantu bisoneye of course bashaka ibintu bitondetse byari n'ubisigaye akavuyo ubu on peut venir il y a toujours bidushimisha wose de toute façon tu vois vraiment on n'est pas là pour ça donc ça va ok est-ce que murabibona ko ibintu bizoshobora kuba business un jour jewe en tout cas oui kubera ko ndabibona bishika kure cyane just for fun nshaka kubwira natanguye mvuga je ko umuntu atera inkuru ndabatera inkuru bikaryoha nsanze ayo malavye yatumye mbona you know what kandi twiganje kirakenewe somewhere n'ibiki so
Ouais, pourquoi pas, ou peut-être uvuga nti ndiko mfasha Krista n'ibikime ndaryoherwa abantu baranyandikira bakavuga ko bashimye ibyo navuze donc sikamisa biragukorako et je me dis nkanacokoza nk'abantu batabikunda nti Uburundi turaka communauté gashasha muri donc outside y'ahantu henshi so turaje ko turiga donc nimba jaye ico ndakurushije canke ico ndushije c'est mieux que tujamwe tubakane jewe kuri jewe ni projet nziza kubera ko bibaza ko Abarundi bakeneye ahantu ho kuvugira n'abantu badarabaha ibiganiro bakwiye kubaha ibiganiro nkabibasabira twebwe barazara bakadusaba ibiganiro turi mu Burundi baje muri vacances mais basize media iri lokali y'Abarundi ivuga mu Kirundi ushaka kumva uko bivugwa mu Kirundi donc je me dis que bakwiye kuza kugira ngo bafashanye ni media ni en ligne abari mu Burundi barayumva abari Etats-Unis barayumva bari muri Scandinavie barayumva twese message irashika kure irumvwa donc nibaza ko abantu bakwiye kubashigiraga ibintu ntimuze mu cikirege parce que je me dis que muri barahatumire cyane merci barabona ko umwe birafise abantu sintimutama mwirorera nibaza ko abantu bavugana batabazi bagende kuri sesufu YouTube channel yabo wagere subscribe Basimo batari bazi mutubwe mu makomantere nimba mutari mubazi hemeye menye ko muhari hama je cyane batari intege biragoye ariko biratesa biraryoshe kandi biguha abantu yanatesa hatu kwisa Siren Vibe tuva gute oya ama nibyo ibintu byacu biraguha opportunité zindi zitari juste amafaranga mbwa zindi zituma ziguha abantu ziguha kwinjira ahantu tokwinjiye reka mvuge kuri opportunité ziguha ça fait du bien kumva umuntu akwandikira je sais pas personnellement mon Dieu oh my god ubonye umuvyeyi jeune aguhaye hoto akubwira ati warakoze waramfashije kuvuga ibi urabona ukuntu gusama beaucoup aider urabona ukuntu abantu baratangaye babona amasuje twaborde bakavuga ati nta muntu yari kubivuga urumva abantu ivyo bigashusha amafaranga merci voilà ça fait du bien ça fait du bien kuze bamubwira utuvuga baziye nitegura kwa matemoyage menshi wenda yo turakeneye merci it's a safe place hanyuma ndavugira abantu je numva no bavugira urazi ikintu kimwe abarundi rega réseaux sociaux la majorité benshi mwege nukora ko n'ikintu kiranazwi gose je navuze ni peut-être ngira ngo ntibarabimenya abatarabimenye nabo bavuga ati erega bavuga ati umuntu ashaka gutanga histoire yanje hariya kubera ko hariya iraza kwita abantu benshi kubera ko abantu benshi uravyumva quelque chose que je peux aussi si ntibihuye gusa ntibihuye si bimwe ko urindira mu maka uzotange wanayitanga n'ijya gatatu n'ijya kane n'abantu benshi c'est ça donc ntibihuye ego hemwe je reka ndabasezerere mwakoze kuri za studio c'est avec plaisir kandi je studio nakiriye neza murateze abantu mu Birigi mwanda bimufashanya parce que amahanga aragumara amahanga ni biza gose ko haje abarundi benshi parce que umuntu arahora n'umuntu avuga ikirundi agashaka kumufasha donc nibaza ko nabage bacese amenyesha ko bacese bakashaka kuza bangari benshi kubera ko bafasha bage bari bafite solitude kumva ko abarundi bagenza baje mu Birigi donc haramaze kubangira ka village k'abarundi d'accord ndashimiye cyane merci beaucoup zi wakoze cyane nzababwira abantu nako bari kubibona bagende turatumiye bagende kugira subscribe kuri Facebook abantu barakunda kuvuga ngo birabagora gutora Facebook nari nagize n'akavidewo oya nibwo kurira wanditse Facebook ufatanije wanditse Facebook ufatanije ikiza directement ucibona directement ngaho nyene muri ifise no y'icongereza straight through mugabo ni Facebook ego reka tubashimire nande bashimire naho mutari ko murambona abantu hezegereje ko mwaturaza mwatwumvirije ndacabandanya no kubaha ibirori byo mu Birigi no ma vlog n'ibindi cyane byinshi bizu rero bye bizu Siren Vibes TV